Bakunzi b'ikimenyesha makuru kibonobono media, ndabaramukije ku mazina yanje ni David Tuyisabe mpagarariye umuryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Ndabashimira kugene mudukurikirana mu bikorwa vyacu vya buri musi, nubwo bishika ntitube ku mwanya ugasanga haraciye imisi turiko turabereka ivyo turimwo aho bigeze, ariko kandi ku bakoresha WhatsApp cane cane ku banywanyi bacu turagerageza buri musi, buri saha, buri munota tukabamenyesha ivyakozwe ku musi, ivyo turimwo, ivyo turiko turakora n'ivyo dutegekanya gukora. Uyu musi turi kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Turi neza na neza mu Kabezi, ni muri Bujumbura. Kuba tubonye ubwa mbere, ariko kuba hazi mu Burundi murazi ko iyi Kabezi yahoze iri muri Bujumbura rirara. Si kera cane twaraje hano turabereka yuko hariko harubakwa novuga uruganda ruto rwo guhinguriramwo ifu y'ibigori. Hanyuma rero uno musi twari twaje tuzanye mashine, twashoboye kuzana mashine zishika kuri 4 zizokorera hano. Twazananye n'abahinga bashobora kuzishinga, ab'umuyagankuba b'izo mashine nyene. Rero twasanze ibikorwa bisa n'ibiriko birarangira, urumva hageze aho dushiramwo imashine, murumva yuko ibikorwa biba biremvye. Nizera yuko rero inyuma yo gushiramwo izi mashine nta kindi kintu kizoca gikurikira, tuzoca dutangura gusya, ariko kuzoba ari gusyera hano twari dusanzwe tubikora hariya kuri ya fu yacu twari tumaze imisi tubereka ya kibonobono, yitwa kibonobono. Ni ifu y'ibigori mugabo ihingurwa n'uruganda rwa kibonobono. Rero ibi kugira tuze hano ni kubera yuko hariya twarabikoze, turabona ko ari ibintu vy'ukuri bifise isoko, vyunguka. Uku rero novuga yuko ni intambwe, novuga ko vyarateye imbere, canke twarabonye ko bishobora gutera imbere mu gihe twobishiramwo inguvu. Twaciye rero twagura hariya, twakorera ahantu dukose ariko hato. Ego no ngaha turakose, ntituraronka ubushobozi bwo kugura, ariko aho haragutse, kandi n'ibi bintu vyose ni twebwe twaciye tuvyiyubakira. Hano twakose ubutaka gusa, ibisigaye ibi vyo kubaka ni twebwe twaciye tuvyikorera mu ntumbero kugira ngo turangurireho iyi migambi yacu, umugambi wacu wo gukora ifu y'ibigori. Aha rero narababwiye ko tuzokoreraho ifu y'ubwoko bubiri. Hariho imashine izoba isya ya fu nyene risanzwe twari dusanzwe dukora, tubanza gukobora tugaca dusya. Hariho rero n'iyindi izosya hari izokaranga ibigori, hanyuma twabaye turazana ntoya ishobora gukaranga bikeya mu buryo dukoresheje inkwi. Mugabo kandi hariko harakorwa hariya muri Gitega, mu ntara ya Gitega, iyindi mashine nini yoyo ikoreshwa n'umuyagankuba ikaranga ibigori, hama kandi ikaca yongera ikabigosora. Kuko hano twaciye tuzana mashine zibiri, hariho iyibikaranga gusa, hagaca habaho rero n'iyindi ibigosora, ikuramwo tuya tuntu tuba twazigiye kugira ngo nyene ifu ibe imeze neza cane, kiba ari ikigori gikaranzwe cumutse, apana nk'ibi usanga bakobora ugasanga birimwo n'amazi. Rero iyo yindi nayo ikaranga ikoresheje umuyagankuba, yoyo irakaranga ikaca igirako kandi ikagosora, kandi ikaranga vyinshi mu mwanya muto tugeranije n'iyi twabaye turazana yibanze. Rero ivyo nivyo bikorwa tugiye kuzokorera hano. Murumva yuko kuri wewe uriko uradukurikirana
namba uriko uradukurikirana waratanze uburyo, ni umuntu mbere yo kukumenyesha yuko uburyo bwawe atahandi bwagiye, buri ngaha. Buri ngaha, ahubwo ni gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gikorwa kibandanya gitera imbere. Ukaba nawe uriko urankurikirana nta buryo uratanga, urumva yuko ni wewe witebeje kugira ngo uhamvye abandi mu kwinjira muri uno mugambi n'amafaranga 12,000 gusa. Vyari ivyo rero naje ngomba kubamenyesha, ibisigaye turacari kumwe mu bikorwa bitandukanye tubandanya dukora, ariko kandi inyuma yuko tubasezera turashimiye mbere kuri cameraman Avere, akunda kuvuga ko bamutazira anko, hari n'igihe mpora mwumva ijwi ryiwe rimwe na rimwe hano, yabaye umukameraman akongera akamumenyesha amakuru. Ariko kandi ndashimiye cane gose bivuye ku mutima abafundi bwana Claude, novuga ko ari Pasteur Claude, Pasteur Michel, bariko babaye novuga nk'aba engineer muri kino gikorwa, cyo kimwe n'abamaso bose bagiye bakorana, reka n'abayede bose ndabashimiye. Shimira cyane n'abantu bo mu Kabezi, uhereye ku barongozi mu ntwaro, kaja no ku banywanyi abaduserukira muri Kabezi no muri Bujumbura rirare yose, nk'uko twebwe ivyo vyagumyeho, ibyo twita metropole Bujumbura rirare, eka n'abafundi bose twazanye kugira ngo badukurikiranire kino gikorwa. Novuga ati Imana ibahezagire mwese, ntibagiye abanywanyi muri mu Kirundo, muri Imuyinga, muri Makamba, muri Karusi, Ruyigi, Kinyinya, hariya mwese ubwitange bwanyu turabashimira kuko nibwo butugejeje aha. Imana ibahezagire.